Murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu 8 vyerekana ko uzoba umukire nubwo woba ubona woba ukenye uyu munsi. Hari abantu benshi bibaza ko abakire bavutse ari batunze, bakibaza yuko amahirwe ari abafise amafaranga gusa. Ariko ukuri nuko ubukire ntibutangurira muri konti ya banki, ahubwo nuko ubukire butangurira mu mutwe wawe. Hari ibimenyetso bimwe bimwe umuntu agira naho yoba akenye uyu munsi, ariko bikakwereka yuko uwo muntu ashobora kuzoba umukire mu gihe kiri imbere. Kuko abantu benshi bose ubona batunze uyu munsi nuko nabonyene hari igihe byashika bakabura nico bafungura. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe ibimenyetso 8 vyerekana yuko uzoba umukire naho woba ukenye uyu munsi. Ariko imbere yuko dutangura, nimba ukunda ibiganiro nk'ibi nuko ubanza ugakora sabone, bishobotse ugakora na like. Je ndagushikiriza bino biganiro ni Ntirampa Pascal. Reka rero tugendeye ku kimenyetso ca mbere gishobora kwereka yuko uzoba umukire naho woba ukenye. Ikimenyetso ca mbere kwereka yuko uzoba umukire ni mugori wa muntu ukunda kwiga ibintu bishasha. Ikimenyetso ca mbere cerekana yuko uzoba umukire ni igihe ukunda kwiga. Abantu benshi bakenye mu mutwe nuko ari abantu banka kwiga ibintu bishasha. Ariko abantu bazotera imbere nuko bama bashaka ubumenyi. Udusanga abantu bahora basoma ibitabo, bakumviriza ibiganiro, mbere wanashaka bakashobora kurondera ubumenyi ku bandi bantu hirya no hino. Kuko abantu bato babakire niba abantu babazi ko ubumenyi bushobora guhindura ubuzima bwabo. Rero nawe woba uri wa muntu ukunda kwiga ibintu bishasha, ukagenda urisanisha n'ivyo bintu bishasha, nuko ubuzima bwawe buzohinduka, uzokwisanga wageze ku rundi rwego. Ico no kubwira nuko wokomerezaho kuko aho uri mu nzira njabukire. Reka rero tuganira naco ku kimenyetso ca kabiri gishobora kukwereka yuko uzoba umukire naho wobona uyu munsi woba ukenye. Ni mugori wa muntu udatinya gutangurira hasi. Abantu benshi uzosanga bashaka gutangura bari hejuru, bagashaka imodoka mbere y'akazi, bagashaka n'amafaranga mbere y'ubwenge. Ariko abantu bazo babakire nuko bemera gutangurira hasi. Abantu bazo babakire bazi ko ibintu bikomeye byose bitangura ari bito. Iyo ni waba uri wa muntu uzi kumenya gutangurira hasi, utabitinya, ugafata twa tuntu duto duto, ukaraba ukuntu bashobora kuba wodukuza ukatubyazamo umusaruro, nuko bitebe bitebuke uzosanga wamaze gushika ku rwego rwo hejuru, uzokwisanga wamaze kugera mu rwego rw'abakire. Reka rero tuganire naco kimenyetso ca gatatu kikwereka yuko ushobora kuzoba umukire naho uyu munsi woba ukenye. Ni mugori wa muntu ukoresha neza amafaranga make ufise. Burya ikintu no kubwira, nimba uri wa muntu ushobora gucunga amafaranga make ufise uyu munsi, nuko ushobora no kuzocunga amafaranga menshi uzoronka ejo hazoza. Abantu benshi bakenye suko badafise amafaranga gusa, ahubwo nuko badashobora kuyakoresha neza. Umukire nyakuri nuko we yamamenya gutandukanya ico ashaka n'ico akeneye. Rero namba uri wa muntu utazi kumenya gucunga amafaranga yawe make ufise, ukamenya ukuntu ushobora kuba woyasevinga, ukamenya kuba ukuntu ushobora kuyashora mu ishoramari, ukamenya gukoresha amafaranga akenewe n'ibidakenewe, ukaba utazi kubicangura, nuko bizorangira ukoze uri mu bukene. Ariko niba uri wa muntu uzi gukoresha neza amafaranga make ufise, ukiga kumenya ukuntu ushobora gukuramo saving, ukamenya ukuntu ushobora kugabura buri rufaranga rwose, ukamenya ikintu rujamo, nuko bizorangira wisanze ahandi hantu hateye ubwoba cane. Rero ico no kubwira nuko wokwiga iki kintu kiga kucisanisha naco, ukamenya kugenzura amafaranga yawe, ukamenya ukuntu ushobora gukoresha amafaranga nubwo yoba ari amafaranga make, kuko ntuzoshobora no kumenya ukuntu uzoshobora gukoresha amafaranga menshi uzoba warose. Reka rero tugende ku kimenyetso naco ca kane kikwereka yuko ushobora kuzoba umukire naho woba ukenye uwo munsi. Ni guri wa muntu ukunda ikinyabufura. Hari igihe motivation iba nke, hari n'igihe ibintu biba bigoye, ariko umuntu afise discipline nuko abandanya gukora. Abantu benshi batsindwa mu buzima suko atari abanyabwenge, ahubwo nuko badafise discipline. Burya ikintu no kubwira, discipline niyo yubaka fitiri ikomeye. Rero nimba uri wa muntu udafise ikinyabufura, udafise discipline, nuko ibintu uzosanga bigiye kukumerera nabi.
ikintu cyose niwakijamwo udafise discipline nuko ico kintu uzosanga atamusaruro kigiyemo, ariko niwaja mu kintu ukaja mu kintu ubona yuko ufise discipline nuko ibintu bizogenda neza. Nico no kubwira nuko gukiga kugira discipline ukagira indero, ariko iyi discipline tuko turavuga si ya discipline yo kwishuri twiga, ahubwo ni discipline kumenya kuntu ushobora gukontora amafaranga yawe, ukamenya yuko amafaranga yawe yarose atari kujana mu birori, atari kujana mu mayoga, ukamenya ikintu ushobora gushiramo amafaranga kizokuvyarira umusaruro. Rero ni waba ufise discipline nuko mu gihe kiri imbere uzosanga wamaze kwitwa umuhegwe. Reka rero tuganira cyo kimenyetso ca gatanu gishobora kukwereka yuko uzoba umukire naho wabona uwo munsi woba ukenye, ni gihe uri wa muntu udatumwanya ku bintu bidafise akamaro. Abantu benshi uzosanga bata amasaha menshi ku bintu bitabafasha, ukazosanga abo bantu bihorera ku mbuga ngurukana bumenyi, ukasanga umunsi wose urarangiye ata kintu na kimwe bakoze c'akamaro. Ukazosanga aba bantu bahora bayivugira amajambo adafise akamaro, ukazosanga aba bantu ni ba bantu bifitiye umunebwe. Ariko abantu bazotera imbere nuko bobo bubaha umwanya wabo, kuko abantu bazotera imbere baba bazi yuko umwanya ari wo mutungo ukomeye bafise. Rero mu gihe uzoba uri wa muntu utazi gufata umwanya wawe neza, nuko bizorangira ukenye. Ariko umuntu azotera imbere ni wa muntu abona yuko umwanya, akabona yuko umwanya uruta amafaranga, kandi nivyo wanashaka burya umwanya uruta amafaranga. Burya aho ko utakaza umwanya nuko wotumutakaza amafaranga, kuko umwanya utakaje umwanya ntuzokwigera wongera kuronka, ariko amafaranga ni watakaza nuko uzokora ibishoboka byose ukongera ukaronka. Rero ikintu no kubwira nambura umuntu umenya kujera umwanya wawe, ugafata umwanya wawe nk'amafaranga, nuko mu gihe kiri imbere uzokwisanga bageze ku rundi rwego rwo hejuru. Reka rero tuganira cyo kimenyetso ca gatandatu gishobora kukwereka yuko uzoba umukire naho wobona woba ukenye uwo munsi. Ikimenyetso ca gatandatu ni gihe uri wa muntu ufise indoto nini mu buzima bwawe. Burya nimba ushobora kubona ufise ubuzima bunini mu mutwe wawe, nuko ushobora no kubugerako. Abantu benshi batsindwa mbere yo kugerageza, kuko uzosanga aba bantu batinya kurota. Ariko abakire benshi babona uko batangwe barota indoto n'abantu batabona. Rero ntutinye kugira vision nini, kuko mu gihe uzoba ufise indoto, izo ndoto zawe nuko uzoca wiga urabe ukuntu woshobora kuzishikako, urabe ukuntu izo ndoto zawe ushobora kuzivyaza umusaruro. Ariko niba uri wa muntu udafise indoto, nuko bizorangira atawushitse. Burya ikintu no kubwira nuko atarugendo na rumwe uzokwigera ugenda utabanje kururota, ubanza ugiyumvira mu bitekerezo. Rero no kugira uzoshike ku bukire nuko uzobanza kuvyumvira, ukabanza ugapanga pra, hama umara kuvyumvira ubwenge bwawe bugahita bukwereka ukuntu woshobora kuba wokora ikintu kugira ngo ushike kwizo ndoto zawe. Reka rero tugere naco ikimenyetso cindwi gishobora kukwereka yuko uzoba umukire nubwo ubona woba ukenye uwo munsi. Ikimenyetso cindwi gishobora kukwereka yuko uzoba umukire ni igihe uri wa muntu wihangana. Hari igihe ibintu uzoba urimwo uzobona bitagenda neza, hari n'igihe uzobona ubuzima ubugiye kugukubita hasi, ukabona wakubiswe nyene vyasi, ariko ukagira kwihangana. Kuko abantu bose babakire nuko ari abantu badacika intege vyoroshe, uzosanga bagwa bagahaguruka, kuko baba bazi yuko gutsindwa uyu munsi atari herezo ry'ubuzima. Namba nawe uri wa muntu ufise ukwihangana, wagenda muri business ukabona irase, ariko yamara kwanka ukayizirikaho, ukagenda wakosora amakosa muri ivyo bintu, nuko bizorangira ushitse mu kubukire. Ariko niba uri wa muntu winjira muri business ukabona haheze imisi ibiri ukabona irahombye, ugaca wiruka, ugaca kura winzege wiruka, ugaca ugenda unahombye, nuko bizorangira ugumye muri urwo ruziga ugumanye n'utera ukora ugenda uhomba. Ico no kubwira nuko woba wa muntu wihangana, winjira mu kintu wabona kirase, ukagenda uramenya kuntu wogenda urakosoreramwo amakosa muri ico kintu, kugira ngo uzorabe kuntu uzoshobora kugera kuco tokwita ku ntsinzi. Reka rero tugende ku kimenyetso ca munani, arico ca nyuma kikwereka yuko ushobora kuba ukenye uwo munsi, ariko mu gihe kiri imbere ushobora kuzoba uri umukire. Ikimenyetso ca munani ni igihe uri wa muntu ukorana n'abantu baguteza imbere. Burya no kubwira abantu tugendana
nibo bahindura ubuzima bwacu. Nimba ugendana n'abantu bakunda gukora nuko nawe uzohinduka nkabo ukaba umukozi. Ariko iyo uri hafi y'abantu bafise indoto, abantu bafise discipline, bafise umurava, nawe nuko uzovyiga ugasanga wagiye kwisanisha navyo. Rero abakire benshi nuko bahitamwo neza abantu bazogendana, kuko niwahitamwo nabi nuko uzosanga bigiye kugenda nabi. Umwe niwe yavuze ngo mbwira abantu 5 mugendana nkubwira uwuriwe. Rero namba nawe ugendana n'abantu 5 bankurumogi nuko nawe uzosanga babaye wa 6 nkurumogi. Ariko nibagendana n'aba abantu 5 bakora business nuko nawe uzosanga babaye umuntu wa 6 ukora business. Ico no kubwira nuko uraba ugahitamwo abagenzi, ubona yuko hari ico bazoza kugufasha mu iterambere. Abantu bona yuko ataco bokungura mu iterambere nuko bagendera kure. Burya abantu tugiye kugira abagenzi niba abantu tugiye kugira abagenzi, abantu tubona yuko bari hejuru yacu, tubona yuko hari ibintu tuzoshobora kuzobakurako. Ico no kubwira nuko wo kwiga gutandukanya abagenzi, mugendana ukagenda n'abagenzi ubona bakamaro. Hama nkuko nako ndakubwira ibimenyetso 8 vyerekana yuko ushobora kuzoba umukire nubwo ukeneye umunsi, nibaze ko amaze kuvyumva kandi babizirikanye ku mutima. Ariko ico no kubwira kuvyumva ntabwo bihagije, ntabwo kuvyumva bizoca bikugira umukire, ahubwo nuko wovyumva ugaca wiga kwisanisha navyo, ukavyiga kuvyisanisha nabwo mu buzima bwawe, nuko ubuzima bwawe uzobona buzohinduka mu gihe kiri imbere. Ico no kubwira kandi nimba ubona uri umukene uyu munsi, nuko utoca wihebura ngo uvuge yuko uzoga umukenye ibihe byose, kuko ubukire nyabwo nuko butangura mu buryo umuntu yiyumvira. Nimba uri wa muntu ufise discipline, ukaba ukunda kwiga, ukihangana kandi ukagira n'indoto nini mu buzima bwawe, nuko ushobora guhindura ubuzima bwawe. Rero nureke kumva abo bantu bakubwira yuko atacu ushoboye, ahubwo wiyegereze ba bantu wumva yuko hari ikintu wumva bokungura mu buzima bwawe. Kuko abantu bose ubona batunze uyu munsi nabo nyene hari igihe batagira nico bafise, ugasanga ubuzima bwari bwarabakubise. Hama nimba uba wumva iki kiganiro coba cagufashije, nuko ukora sabone, ugakora na like, bishobotse ni video ukayisangiza n'abandi, kugira ngo natwe dukomeze kubatunganiriza ibiganiro bibafasha gutera imbere. Hama je twariko turaganira ni Ntama Pascal, tukaba tuzosubira ubutaha. Ciao ciao.